murabona yuko dutanguye imyimenyerezo hakiri kare tuzokina mu kwezi kwa gatatu. Ibyo twaragerageje kuraba yuko ingene twotangura hakiri kare kubera uravye kubera ikiza cateye ca covid araho ushobora gusanga hariho nk'abakinyi bo hanze bagwaye cyangwa ugasanga hariho ahantu shampiyona bahagaritse. Nico gituma twavuze tugerageze kuba turatanguza aba bakinyi bo ngaha abakinyi iwacu kugira kuba ibyo by'ingorane hakagira abakinyi babura ntituze tugira ingorane. Nico gituma nuvuga yuko twatanguye antrenema hakiri kare. Nibyo turagerageza gukorera ku bintu bitari bikenya. Urabona yuko abakinyi basanzwe bari muri shampiyona barakora mu makipe zabo. Ikintu twe dukora turagerageza kuraba nka tactiquement ingene dushaka ko bazokina, nico kintu kiri essentiel. Sino nitwoja ku bintu vya physique canke kuko basanzwe babikora mu ntuzenya mu makipe yabo. Ikintu gukora kinini twesista ko twibaza ko ni tactique, nico kintu novuga yuko dukorera ko cyane mu kurindira ko Isango ni izina rigira mu kwezi kwa gatatu. Ni giki mwa murabwira abakunzi bo mu giserukira igihugu n'aba mu rugamba? Twe turiko turitegura ikintu novuga nihagera kurya bama baza kudushikikira bakadufata mu mugongo baze ari benshi, natwe tuzoshobora gukora, tuzogerageza dukora ibishoboka kugira turabe yuko tuzobanezereza. Nico kintu gikuru novuga.
Directa chamou. Tudo novo. Naji. Buona telefone Connectez-vous, monsieur. Ok, merci beaucoup. On est posta zinga yako mbona liki. Ira ngapi? Tatu change zingine. Azere. nta bwoba baka kazi k'iwacu canke uri umukino ushobora kugira ubwoba kuko ni kumenyera kurwana kugira iki turashigaje inkino zibiri ya Centrafrique hamwe na Maroc bavuga yuko ari inkino zikenewe cyane ni inkino dushoboye kuvyifatamwo neza tukazisinda dushobora kuronka qualification yo kuja muri kane novuga yuko ubona twaratanguye antrenema hakiri kare ni ukuba turategura hakiri kare abakinnyi bo ngaha tujye tugere mu kwezi kwa gatatu umunsi wa maci bose bari tayari bameze neza. Eu vou dizer que capta cara. Tem comer ana fica
imbere bo sinzi gusa mvuye cyo njya gukora tubona abakinnyi 24 kuri 30 mwari mwahamagaye abatarita habuze ikibazo cyo bakiriye bo hariho nk'abakinnyi nubwa nka batanu ba Flambeau du Centre abaframbo barashoboye gusaba ubushobora basabira bavuga yuko barafise finale ya Coupe d'Unité ku munsi wa gatanu bavuga bati turakeneye gutegura ya finale murazi ko bagiye kwitegura n'ingozi ubunye nibo bariko barakorera entraînement barasabye urusha turashobora kubareka baragenda ubundi mukinya ataboneka ariko turizeye yuko mu ndwizoza ari Kagabo ko wewe arasanzwe akora bariko baramusabira urusha ku kazi kiwe turizeye yuko mu ndwizotangura ku munsi wa mbere azoba ari kumwe n'abandi twe turiko turitegura ikintu nuvuga nihagera kurya bama baza kudushikikira bakadufata mu mugongo baze ari benshi natwe tuzoshobora gukora tuzogerageza dukora ibishoboka kugira turabe yuko tuzobanezereza nico kintu gikuru nuvuga